baguhereje igihumbi cy'amadolari umuryamane na chérie wawe utaraje imbere y'amategeko utaraje imbere yacu ukwemera cyangwa ingofero donc nta kimwe kiraba nta itasibire nta kimwe turyamane none wenda kuma marayika wana kintu ko wenda kuba marayika nukuvuga ati yaje na chérie twabyumvikanye kumbe shaho itabana imwe utazi gusa iwanje wase kunyitaba Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up, Bujumbura Burundi? It's your boy MC Jojo 257. Mr. Swag. Mr. Nyumva Muhindo. The only one MC in our country. Mr. Testing Love. Ari nayo mpamvu nagarutse kuziri ibihembo zidasanzwe muri Testing Love. Gahunda ni yayindi nyene. Ugomba kuba mu rukundo uzi kukunzwe. Ugomba kuba mu rukundo uri smart kuko nawe uri smart. Nawe biyemereye nzosukura umuji aha mu Burundi no hanze. Abakundana n'abarundi, abakundana nabo hanze bandahari. Bisaba muze kunyandikira gusa hariya kuri screen maza kubona akanimero. By the way, nyuma ya kamera ndi kumwe na Kemo Classic. Ari nayo mpamvu nagorobeje ngenda gukora akazi. Mwabize ko tuba turabahaso. Tugomba guhasoringa nk'abana b'abahungu nyene kugira ngo dupambane ibintu bigende fresh. Kandi tuba turi na smart kuri Malengo Media. Ndanagusaba wewe bari kukiraba kino kiganiro. Ubanze ugende ugire subscribe. Ushayirenge ushire mu magroupe hariyo hose uri mu nyene. Kugira ngo kino kiganiro kize kurabwa n'abantu benshi na cyane abantu bari mu rukundo. Ndanagutumira kandi umenye gukoresha ibikoresho byo muri Malengo Business muri ngaha mu Burundi. Dukorera ngaha imbere y'isoko kwa Mufizi muri etage gira kabiri. Turafise amaspeaker, turafise amabafu, turafise amakinga y'abana, turafise imashini zigiye zitandukanye, turafise ingoma zazi nizo bakubita mu makaraoke canke ibitari bigiye bitandukanye. Muraho ikaze muri Malengo Business. Yes, turi muri bare nziza cyane yitwa Bare Uspia. Musi ya SMC Kagatoyi. Urenga SMC Kagato niho tucikiye. Muraho ikaze bafite service nziza, bafite kibanza cyiza cyane. Muraho ikaze muze mu bashorere. Yes. Right now ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane ari smart. Ariko sinzi ko ari smart. Mu rukundo. Reka ndamwegere ndamubaze bigiye bitandukanye. Tuganire. Hello beautiful. Hello. Beautiful. Yes. Meze neza? Ariko na. Kuri mwiza. Yakoze. Tukira kibasi n'ubuntu bw'Imana. Bw'Imana bwonyene. Nibwo butujemera gutya. Meze neza? Cyane nawe. I'm good. Kwa Imana meze neza. Ari sawa. Tubane nawe. No, mazina yose ni Bernice Bella Dushime. Bernice Bella Dushime. Mazina ya Bernice bayazike ibintu byinshi. Ariko reka ndeke kubivuga. Wewe uraza kubyivugira. Uvuga kimwe. Kimwe? Ba Bernice akundwa n'abahungu benshi. Ariko sinzi ko akundwa n'abakobwa benshi. Ari bashasha bro. Sinzi ko amanu za mademande si menshi muri telefone yawe. Ntayo ubwo nyene birago ntayo. Ntayo frame. Okay. Ko ariko washimye ko tutisindiro. Kuba nabishimye kugira amenye khayema ko nkunzwe d'abord. Singwe nishimye ngo Bernice ngaha ndakuzwe logara nkunda ishyoya. Keneye kumenya ko nkunzwe atawundi ari inyuma yacu. Smart wewe mu rukundo. Yes. You said. Sure. Okay. Wewe n'umukozi wawe mwanje bwana. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Bana w'Imana. Umwana wa 4. Angana gute? Arakuze bana. Abana twabigiyemo hakiri kare. 4. 4 kuko nari sindi muto. Okay. Ari we na chérie wawe. Ninde akunda kubabaza muri ibyo? Jewe. Ni wewe? Sinamubeshya bro, jewe kenshi. By the way, rero kandi nibagiye gushaka kuri Bernice. Bernice ntibashobotse.
normal. Cyenda byumva ko bari na mpamvu. Iyo umuntu wa mbere ashobotse Bernice. Ba Bernice ntuvuge ba Bernice, ka Bernice. Bernice ari ngaha arashobotse. Cyenda kuze ba Bernice. Okay, kubera ko gaciye gakorana kajya kantu bize ko akunda kuvugana mu rukundo. Mugabo atetse jewe ndatekanye. Ba Bernice ushobora kubuza abandi, mugabo je nanje. Jewe muratekanye. Ko ni easy nukahanira abandi. Petete ko atana abandi. Chérie wawe muri kugira ni kibazo. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. 3 mois. Okay. Ari wewe na chérie wawe. Ninde yatangiye kwa approach inkuru? Iwe. Nawe tubite similo tugomba kubanza kumenya kwanza kugira ngo mukundane aho nawe. Kwakure n'ibintu bire iyo ni ntaye ndende mwana. Tubwire basi muri make. Muri make? Aya. Kubega ibintu birebire ubundi rusha nandikigitabo. Ibintu birebire. Tubwire muri make. Muri make twahuriye igitego. Bamuhaye pasi byagenze. Na pasi yaramboye. Wala nta pasi yarambonye byo ko yambonye. Ntabwo yabaye pasi. Okay. Nikiye kintu cyotuma chérie wawe ariko nikiye kintu cyotuma mutandukana na chérie wawe? Ni kimwe ngira ngo mu gihe namufashe ari kumvanga ariko sindabyibonera ubwanje singire amapreve y'abandi jewe ubwanje ndabyimenya mbe mfise icemeza ko ibyo bintu ari twatandukana ibindi mafu. Okay. Bernice umukunzi wiwe amizera ibice bingahe kujyana? Reka mvugana na 10% nadisigarije. Kuko zisigaye. Ndazisigarije nawe uwo shuma 100% nawe usigarane gusa. Rero 90% wizera muga 10% nizi wanje. Ndozi muherera rimwe kamwe ko usigaye. Wa ushaka no gusara no. Okay. Bernice nk'ubu birashitse aratere surprise umukunzi wiwe agiye kumuraba muhi cyasanga ryamaye n'undi mu bice byitwara. Umuteye surprise ukagenda kumuramutsa utamubwiye. Kwa ko umuntu mukundana sirazi mugere kumuramutsa wamubwiye. Bisi tukamutera surprise bacu usanga bajya bari kumwe n'undi muntu we get time muhiri bice byitwara. Joganje numva ko ndi Yoseni uretse kitaramba ko kazi nizeye ko yomba ko pe ntifuza nzuko nonja mu numbwira no bandaribura peut-être ko ndonyorohera kuvuga sinovuga kandi cyo mfite mu mwanya cyo gukora cyo nkora gusa sanga nabanda hama gusa nzongona jambo rimwe no atwe no sinoronka ijambo ndi bumubwire kandi nuko nawe bigoye nawe ushaka kufuka aya sinibaza ko robiro. Okay. Mu kiganiro tesimiro turafise party telefona inimero iri mutumire wacu tukamutelefona tukamubaza nimba ariwe bakundana kayiruma amubaza umukunzi wawe asa gute umukunzi wawe yitwa gute awe abakunzi ba Marengo Media bariko barakubona ukuntu abakunzi ba Marengo Media mirembure uko urabona ukuntu ameze umusheri we nk'ubashobora guca tubwira yuko akundana n'umukobwa mugufi niyo byashikuza kuvyita byakira gutsa peut-être ko bizere ko bitari bube bizere ko bitari bube ataza kuvuga ngo akire uri bugufi akunda iriya tatizere ko umuntu sinzi ngeno byakira ariko nibiba ubundi no byakira muri je biteba pa no mwanya no mwanya akanye kandamena no kamera kanga ndayimena ufise aho kwigura upa kamera manje ndayimena akanye akanye by the way tubandanye baguhereje $1,000 cy'amadolari umucinyi masheri wa uriko umuvange $1,000 cy'amadolari ndamuvange ko tujuja rimwe apfuye njuru oya nishaka mara era mana gaskaza to buri tujuru cha oya embe byase rimwe zo kunda mitse sigute
Oya ntivyokunda bana amahera arahera hamwe ko mukazigara sinaza ko hari amahera yotuma umuntu akora icyo gikosa antakiba wo mukunda nk'ibyo nabikoze bisigura ngo je ni mwidiri y'amafaranga ivyo oya aho nobikora vraiment sinohara mugabo ukuntu namukunda habashira mugaragiye ntagenda donc bayaguhaye uri muri crise zimwe za hatari ego ndavyumva ubukene burabaho uwo yamunyere ndakenye bantu imana oya narotora ndakenye mbona narotora ari manda kenye urakwingira ko nora umva tayo mafaranga hariho abatuza dukorana ugasanga arabyihakanya ari ngaho ariko behind camera gacambira kumwe ku muntu amahera oya je nawe nyene hano uza kwingira no numunyereke nawe nyene okay baguhereje igihumbi cy'amadolari umuryamane na sheri wawe utaraje imbere y'amategeko utaraje imbere yacu ukwemera cyangwa wowe donc nane kumwe kiraba nta itasibire nta kintu kimwe turyamane none wenda kuma marayitwanze wanda kinakino ko wenda kuko marayitvuga ati yaje na sheri twabyumvikanye amahera yo mpande kwanze ninde yo yam canke ha ashobora kuza nk'umuntu tunke nk'umuntu nyene kugira ngo agupinze bana ngo mani nibanga ryaje na sheri wanje ntabwo uze ngo ntiwokwigora oya simbona umuntu yoyama simbona umuntu yombwira ngo ndaguha amahera uryamane na sheri wawe we nyene ubwiwe atarabingiye we nyene yobinyibwirira hama nyene bimbwiye tukabyumvikana ati nibanga ryaje nawe birashitse basi umusanze ariko yasohokanye n'undi muntu tataho basohokanye abariye cyangwa hano basohokanye basohokanye ejo bicaye mu kabari areze bakora afata agafari ariko abadada bavuga ati jewe umusheri wanje ndagufasha sanze muri kumwe sanze muri kumwe twogipfa ari mu geto yiwe bari kumwe ngabo turi bari muri bar sinaje twoka ni mu bisanzwe bya kirenge bisanzwe kubera ko dufata nk'uko uhura mugenzi wawe n'uko turahuye gutya tuciye tuca ngaho muri hospital turanyura amafaranga se ashobora guca haza nawe ahitanye agafanta nawe by the way sheri wa muhe kunaga man ndabivuga ko ndabyibuka ariko nta simisi nyinshi simisi nyikwiye bihenze nyinshi umunsi turi muri novembre 2024 duhukana muri janvier 2023 janvier 2023 janvier 2023 numva ko ari batari muge ko mwumvuga ico gihe ko ari kireki yego ko bimeze neza bahuriye ico gihe bahuriye igitega ico gihe ari igitega nibwo nari igitega bahuriye igitega nawe wagiye kumuraba iwiwe hawa cyangwa yaje iwanya hawa oya wara ivyo bibazo rero kumisi ibibazo rero harahiye oya ni harahiye haye oya ufite donc kubera ko ingira yaciye again oya ari kubera ko yaciye agenda niwo musi duherukanye ariko babonanye igitega sinagiye kumuraba jewe nari gitega yaraduze mu rubanza nawe turabonana ntahahiye marahahiye none ni mwari mukumbura none basi ni mwari mukumbura oya okay Bernice wibaza yuko umukunzi wawe gukundiye cyo nibaza shaka kuko kimenya sinzi ko kimenya icyo yankundiye ahubwo nuko kimubaza wenyine nukubaza Bernice wowe umukunzi wawe wamukundiye nitaweho anyitaho akwitaho kuri mikashi cyangwa kuri western kuri mikashi cyangwa kuri western cyangwa kuri niki anyitaho muri byose na hose byose na hose western navuze navuze hose ni sawa iki ni oya anyitaho muri make anyitaho muri byose na hose
Hapana rero ngo muri western na umaze kugerageza kuvanga umukozi wawe jewe maze kubigerageza oya sure rwose mani ndamukunda ariko kuzana ibyo kumuvanga wumve ko naza kunyakana ndamukunda kwanza kubera iki haheze umwaka wose mutabona na shefu nari hafi yanje ari hafi yawe ni relation à distance hajya kuba muri relation à distance biroroshe ntabwo byoroshe na gato sinavuga ko byoroshe byoroshye na gato kuko harimo utuntu twinshi tugenda tuvangana tugenda ducamwe twinshi utwonyereye ubundi ntabwo byoroshe mukaba bavuze ko utaragerageza kumuvanga oya kugora tuvuga ngo abantu bakurondera bagira iki niyo bari Burundi muragira none utundi twogora n'uduki utundi twace tugora niyo bari Burundi barakurondera ntuhava wimbera rero ngo ngo biragoye kubera ngo abantu birashika none ari kure yawe amaze kuba ari kure yawe cyambere ushobora kumubwira ati chérie ibo basi musome ashobora kuba nk'abari hafi oya numva tambira uri hafi niko byose uko rero dukora ko ubwo si urukundo nyakuri nanye nahaza kunyakana nakubona ndamukunda none tundi tuba tugoye n'uduki oya d'abord kimwe cyanyongera mbwiye kimwe muri relation à distance habamwo ibintu byinshi ariko ikintu kimwe kimbangamira warajewe kukumbura iyashu yiwe cyangwa parufe yiwe kukumbura iki mani kukumbura visage yiwe kukumbura dialogue entre ya je nawe turi kumwe visage face to face apana ngo okay biramaze gushika bana tiparenga kavuga ati tipe ni veget hatari gushinga Sibashari wanje nta bumwe utamara oya nigipasa nawe zivuge kuri mwiza ntuze kubivuga behind camera ko ndi mwiza cyangwa uvuge ubundi ko ari mwiza oya ndi mwiza oya sawa oya je ubundi rega je sindi mwiza sawa ubwo ashobora kubona ubundi aho twabonye benshi ubwo ni twageze tuvuga ngo barengana n'ababeje ngo kudashira naje rone ni mwiza okay by the way imbere yuko umukunzi wawe akaye kajambo Cheri wanje ko namubwira namubwira ko namubwira ko ndamukunda ndamukumbuye bien sûr reba nizo nyene bibiri nabizi nubarovuga birakwiyantuka iyi ni ya party nkunda cyane iyi ya party abantu mwese mukunda ya party cameraman akunda ya party nkunda ya party duhamagara umukunzi w'umutumire wacu agiye kumpereza inimero y'umusheri wiwe cyane muhamagara ndamubaze nimba ari we bakundana uyu yitwa Bernice yambwiye ko haheze imyaka 4 bakundana sivyo abavuga ibiri niyavuga ibiri abavuga umwe shiriramwe nimero yiwe yes ya nimero yayishizemo ngiyi yego by the way ndari yuko ndamuhamagara manzi ngere kuko mwashe bivuze ko izina ryiwe kuno wamwanditse Ndio kene kwirabi man nafsi urusaku manzi winyire siguri wamushize no kuri profile Chafu nunyene bashize kuri profile mushize kuri profile abo muhira bataramumenya mama wawe canke abashaka bamumenya bigenda gute bamumenya ofete umushize kuri profile nyora bishika ngo bagomba mukubaza bakubaze ni bamukubaje uri cyane nawe uramuvuga ngiye ubuzi neza pfufunzwe uri mu rukundo rwawe waje bamuvuga ni bon bano imana baheruka kuvugana kera message ahanuguruye audio baca bazumva ngaha reka ndabihore byo kuvugana by the way ariko azugura turagwana ino ntuze na abbreviation bashika je simba ni mu rukundo shaka wumvize nyene
nimero ya chérie wawe kuno wayisevinze aho nimero ya chérie wanje none birashika nk'iki kintu wasevinze ashaka kutanaraba n'ikiganiro birashika nk'iki kintu wasevinze ko kiba gisigura ngo money canke ngo lifting canke cyakusobanurire iyi abbreviation ni none nkunda gisigura none ndagisigura abantu imana murakerewe basigura ikintu nk'icyo kivuga isomwe kwanza tugisubira LOML kisigura love of my life sawa wala ni sasa kwa telefone yasevinze ko ngo love for of canke of my life sawa urukundo ubuzima sawa yes tugiye kumuhamagara umukunzi wa Bernice twumvirize yuko Bernice ari smart mu rukundo akunze umwana nk'uyu akunze wa Marengo Media muce murazana amademands ne bamwihakana na nganya ndeye kuvuga sinovugira Yesu Oui, allo? Mumeze neza? Turashobora kuganira? Okay, je ndo journaliste nkorera ikinyamakuru bitwa Marengo Media. Muri ico kiganiro turafise ikiganiro citwa Testing Love. Tugikoresha abantu baba bakundanye right now. Ndiko ndakoresha ikiganiro umukunzi wawe. Nashaka ko tuganira nakubaze kutubazo nka tubiri uze kumuhesha amahirwe yo gutsindira igihembo aho biciye mu kiganiro cyacu cyitwa Testing Love. Okay, umukunzi wawe mumanye igihe kingana gute? 5. Imyaka 5. Umukunzi wawe yitwa gute nimba atari bana? Bernice. Je ko atari we ndiko ndakoresha ikiganiro muri kano kanya. Nawe n'undi mukobwa ndamukoresha ikiganiro arambwira ngo aragukunda. Nafise umukunzi umwe. Umukunzi wawe ni gute wamubwira abatamuzi? Arirabura, ari inzobe? Afise tubiri twome. Ni mugufi. Ni mugufi. Ni mugufi, ni muremure, aronze, aravyibushe. Congratulations, niwe turi kumwe muri kano kanya Bernice. Kanamubwo muvugisha. Allo. Allo, amahoro. Umeze neza? Share gose. Mani sawa ni Bernice muvugana. Merci. Okay, na kare wameze ndakoze kukuzana. Musi wese waruheze. Kumbe shawe itabani me utazi gusa. Iwanje wase kunyitaba. Sawa, cyane shaka rero nico nyene bye. Yes, bakunze ba Marengo Media. Ikiganiro kigiye kurangirira hano. Mwabibonye yuko Bernice atwuvuze yuko turi mu rukundo rwa fresh, urukundo rwabo ni smart n'umukunzi wiwe. Ahitije kuvyemerera kuri telefone. Ari nayo mpamvu ushaka Bernice nimva gute muri kana bwa. Reka mvuge ko niyumva ameze fresh. Ubundi sinabikoze kugira ngo menye tena bikoze kugira menye hayema ko n'abandi mukundo donc umuntu ashaka kwasima uhuri nimba mu amana mukundanye byawe kwasima sezi rero mu mwana uko niyumva neza nanamushimiye narakiganira ko mushimiye cyane Okay, Bernice tugiye guhereza agashimwe
kuri Marengo Media abiciye mu kiganiro Testing Love turatanga agashimwe tukagaha umutumirwa wacu mu gihe umukunzi wiwe avuze ko ari we bakundana akavuga izina ryiwe akatubwira n'ukuntu ameze. Bernice bivanye n'ibyo umukunzi wiwe yavuze kabisa izina ryiwe ni Bernice uko ameze twasanze ariko ameze nyine tugiye kumuhereza agashimwe tugiye kumuhereza arafuka twatanga telefone utwarakuze dutanga imashini ni tablet iri mu bwoko bwa marke ya Microsoft. Bana b'Imana turashobora kuyibereka abantu bavuga ko dutanga ibintu bitari byo ni ibintu bidakora ibi ni machine dusanzwe tunazidandaza kuri Marengo Media. Murahawe ikaze muri Marengo Business, murahawe ikaze muze mugure imashini nziza cyane n'ibindi bintu bya electronics bigiye bitandukanye. Ni nayo mpamvu twace duhitamo muhawe ikaze mwese mwifuza kuba mu rukundo ruri safe. Nimba wiyemera ukemera nka Cherie wako ashobora kukwemera urahawe ikaze. Kuri kamera muze tumarare ututora n'agashimwe bishitse Cherie wako akwemera akwase naho oya nivyo ukunda urumva ugatahana gute akwase ntushobora kugatahana. Barahawe ikaze rero Bernice iyo wawe lo nta kodi irimo. merci agashimwe ndakabase kubera umusheri wanje namuvuge mu izina ashobora guca mu gutwara bavuga mu asi barakakamuga oya reka Bernice ndagushimira cyane. So merci nanje Congratulations. thank you. Yes, bakunze ba Marengo Media ndabashimire cyane. Of course my name is MC Jojo 257. Mr. Swag, Mr. Nyuva Muhindo, the only one MC in our country. Mr. Testing Love. Behind the camera twari kumwe na Chemo Classic.